Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Ruyigi basanzwe babeshejweho n'umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu bavuga ko muri kino gihe ubwanwa bwapfutse umunwa kubera ibura ry'igitoro. Nk'uko umwe muri bo yaganiriye na RPA abimenyesha ngo uretse abasanzwe batwara imiduga minini y'amashirahamwe, abandi basa naho bahagaritse akazi. Moto nyinshi ziricaye nta déplacement zitako zikihari, amagence yora zikadaca duza, mugabo nka Probox aricaye ntaco ariko arakora, azibitse babuze umuntu adashobora kugura igitoro c'ilitiro y'ibihumbi 8 yabitse nyene. Muri kino gihe abanyagihugu bo mu Ruyigi bamenyesha ko bitakiborohera kwiyunguruza kubera ko amatike yaciye aduga ku rugero ruteye ubwoba. Ivyo kuduza amatike vyararenze, ni hagati ya 10 na 12. Ego niko bimeze kweri, niko biri. Aha ni Gitega Ruyigi, hana cankuze bica bibuka nyene. Naho nyene ubu nta niziriko zirakora, erega ni hatari, nta niziriko zirakora kweri, ziricaye. Abanyagihugu rero mu ntara ya Ruyigi basaba abajejwe gukurikirana ivy'igitoro gukora uko bashoboye kugira bakemura ico kibazo kiguma cisubiriza, gutyo ibikorwa bisubire kugenda neza.